Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ikaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya 77 ntwarante umwaka wa 2022 ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Amazu yababicana hamwe n'amasomero abiri byarasambuwe n'imvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi yaguye kuri uyu wa gatanu muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza. Imiryango yahuye n'ibyago ikaba ikeneye gufashwa byihutirwa. Ubutegetsi ngo bwa bufise umugambi wo gutuza abateshejwe izabo kugira basubire ku mitumba bahunze bavako maze ibibanza bahora babamwo bikoreshwe iyindi migambi. Muri ano makuru muraza kumva ico Shovino mu Rwengezo arongoye umugambi yitegeze kamibanga avuga afatiye ku gatotezo kariko karakorerwa abateshejwe izabo bo muri komine Butaganzwa intara ya Kayanza. Nayo mu makuru ajanye n'igisata c'uburimyi tubashikana mu buseruko bw'igihugu aho abarimyi bataratera imbuto biturutse ku kubura umwavu w'ikizungu. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahe mu gisata cy'umutekano w'impunzi. Hari umurundi yahungiye mu gihugu ca Malawi yaba mu gisagara ca Lilongwe yaraye yitavye Imana biturutse ku mbuga itayacumiswe haraheze indwi. Abarundi bahungiye muri ico gihugu bagasaba ko abakoze ubwo bubisha bofatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane bakongera bagasaba gukingirwa kuko bahora batotezwa. Ni nkuru tubaza Emile Nibasumba. Nimpagaritse Diodone niryo zina ry'umurundi w'impunzi yapfiriye mu gisagara ca Lilongwe mu gihugu ca Malawi mu ijoro ryo kuri wa gatandatu ushira w'Imana. Nk'uko umwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu abivuga, Diodone yari imvukira yo muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Uwo mudandaza akaba yari yacumiswe imbugita mu Rubavu n'umwe mu banyagihugu bo muri Malawi yari yashatse kumwiba amafaranga haraheze indwi hari ku munsi wa gatandatu. Isoko ryacu menyesha ko indwi yose yarayimaze ariko avurirwa mu bitaro bikuru by'ico gihugu. Rero nabari bashaka rero kumwiba aramuhamagara acashakora intambi bayimucumita mu Rubavu. Nyine gushumitwa baramusimbana kwa muganga basanga kabisa n'isogi indani intambi yarashitseyo iratubagwa n'isogi. Ico cyaka cyari cyabaye mu ndweze hama yacikanye ku musi w'ejo saa nejoro. Abarundi bahungiye muri Malawi bababazwa nuko uwo munyamalawi atigeze afatwa ngo ashengezwe imbere y'ubutungane. Kugera iyi saha ikibanza arimo ntiturashobora kukimenya, kandi ico kibazo tubaza neza ko n'igipolisi ca Malawi cegeye mu ako karere nta kintu na kimwe bashobora gukora. Bene barabisha amaso impunzi nimba eba ikorewe amakosa kwishigikira ntikibamwo ntibikunda. Abo barundi bahungiye mu gihugu ca Malawi basaba ko ubutungane bwokora. Ikindi basaba nuko abategetsi b'ico gihugu hamwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR bo bakingira kuko ngo bama bahohotewe na bamwe mu banyagihugu bo muri Malawi babagirira ishari kuvyo baba batunze. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 ngo hari uwundi murundi w'impunzi yagandaguriwe mu karere ka Kasungu muri ico gihugu nyene ca Malawi azira ivyo afise. Emile Nibasumba. Mu makuru y'imibano nari mpejeje kubivuga mu ngingo nkuru amazu arenga 90 n'amasomero abiri byaragurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza biturutse ku mvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Abanyagihugu baho iburinga cyo kimwe n'abajejwe intwaro basaba ababishoboye kugarukira ku bahuye n'ivyo byago mu maguru masha. Inkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe. Iyo mvura ivanze umuyaga mwinshi cyane yatangwe kugwa ku masaha y'umugoroba kuri uyu wa gatanu. Nk'uko amakuru dukura muri zone Buringa ya komine Gihanga abimenyesha ngo iyo mvura yaguye umwanya utari muto ikaba yarononye ibintu bitari bike harimo amazu be n'imirima. Umwe mu banyagihugu baho yaganiriye na RPA amenyesha ko gushika ubu igitigiri c'amazu yagurutse be n'ayabomotse kitaramenyekana. Ariko icyo bikoze nk'uko isoko rya RPA aho iburinga ribivuga ngo igice cyasinzikaye cyane ni kiri muri village ya gatanu aho bivugwa ko habomotse amazu arenga bikuri 50. Muri kino gihe abanyagihugu baho bavuga ko
batabona ingene bagiye kubandanya babaho kuko uretse ko batagira aho bakika umusaya ngo n'ivyo bari bafise mu nzu byose byaratwawe hatasikwa inyuma imirima itari mike nayo nyene yononekaye. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro hayiburinga nkuko bavyiganiye ikinyamakuru Jimbere bamenyesheje ko iyo mvura yahitanye inzu zireka kuri 90 banagira ko basaba abagira neza nabo bose bafise umutima w'ikigongwe kubagarukira kuri abo banyagihugu aho mwamenya ko uretse izo nzu zabamwo abantu hari n'amasomero agera kuri 2 nayo nyene yagurutse. Aimable Nishimwe urakenuye mu kanya tubandaniriza mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro 3 yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika afise ibiro by'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza ubwa mbere womenya ayo mayanza zoyahera icyo yahera bategeza kuyariha umugambi utegereza gukorwa kandi abahera yasategeza kugaruka ubu ngira nce fata ingingo umushikiranganje turi kumwe ndawusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Mu makuru avuga mu gisata c'agateka ka zina muntu umugambwe IPD zigamibanga uranegura ifatwa nabi ry'abanyagihugu bateshejwe izabo baba mu kigwati cyo ku mutumba Rukambura muri zone na komine Butaganzwa intara ya Kayanza bikorwa n'imbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi ku bwa Shovino mu Gwengezo arongoye uwo mugambwe ngo ntivyumvikana ingene abo banyagihugu bagomba gutegeka gusubira ku mitumba baje bavako mu gihe bobo batumva ko boba batekaniwe. Twumvirize Shovino mu Gwengezo numukuru w'umugambwe IPD zigamibanga. Ikibazo cerekeye ivyo abanyagihugu bo muri site Rukambura muri komine Butaganzwa ntara ya Kayanza bateshije izabo, iyo nkuru n'ukuri irababaje irateye agahinda ku muntu w'umurundi wese, ku muntu wese yobimenya n'ukuri iyo bitera ivyatsi. Abanyagihugu rero bo muri iyo site bariko barakorerwa ibidashoboka, bariko barakorerwa amarorerwa n'imbonerakure, izo nazo nkuko mubizi nkuko mubimenyereye ntizikoresha zirakoreshwa, zirahabwa itegeko. Abo banyagihugu rero bariko baratotezwa kuko iyo umuntu ashaka kukwica akagufatira kunda uwo muntu aba yikwifuriza urupfu. Rero nuko kuntu baja mu mirima y'abo bantu bateyemwo ibibareshaho ivyo bafungura bakarengera kuri iyo mirima bakaja gufungura ivyo batari yakuya. Ivyo n'ukuri biramaramaje birateye agahinda cyane, kandi intugero bifise siyindi nuko abo bantu boterwa n'ishavu hanyuma bakomoka bakagenda ico kibanza. Nkumbure n'ubutegetsi bukeneye kuko imifato yezu no munsi nukunyaga ibibanza abanyagihugu, ariko iyo site rero ico ni kibanza kimaze imyaka n'iyindi kibamwo abo batesheje zabo. Murumva rero yuko abo bantu iyo bishitse yuko babatesha bakomoka bagasubira mu ngo bavuyemwo, biba bifise intumbero n'isiguro yuko ico kibanza baca bagikora ico bigombeye, hanyuma mu kurindira yuko umuntu anaga acaja mu bundi buzima bushasha bagaca bamufatira aho canke iryo totezo rikabandanya kuko baba bamusonzesheje bakamukoza nico bashaka, na cane cane muri ibi bihe turimwo aho ubona ko hari intumbero yo gutumbereza icumu ku bantu bibaza yuko bataberekwa, ku bantu zitwa ko ari ubwoko bumwe, ubwoko nkumbure budakundwa canke uwo wese bumva ko yoba acuditse n'abo bantu kugira bamere nabi. Uwo munyepolitike asaba leta hamwe n'amashirahamwe aharanira iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu gukora ibishoboka kugira abo bateshejwe izabo bashobore kubaho mu mahoro co kimwe n'umurundi uwo ari we wese. N'ubunyene dusubire twumvirize Shovino mu Gwengezo. Turasavye inzego zo mu gihugu ko zohagurukira rimwe zikabitera ivyatsi. Turasavye amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu ari mu gihugu hagati canke n'ayandi mpuzamakungu
kugira ahagurike icyo kibazo ababe hafi kugira iyo ntumbero abantu bihaye ntibayishikeko. Ayo matongo imirima yabo bayibarekere babandanye barondera icyo babeshaho, babandanye bitunga kuko n'ubundi bari bitunze, hama rero ubuzima bubandanye mu kurindira yuko ibihe bizoteba bigahinduka mu gihugu cacu, abatotejwe bagashumbushwa canke abahunze bagasubizwa mu ngo zabo kaditsure canke ata bintu bibi bibarindiriye mu burere bazoba basubiyemo bahoze babamo. Nako kamo rero twe tubatera tuti mbega vyoba bitumwa n'iki? Mugabo ikigaragara ni intumbero za politike, intumbero z'amacakubiri, umutima w'ubukoko bubandanye buranga intwari baho, umutima wo kutihanganira uwo mutavuga rumwe. Reka ni ibintu byinshi abantu bashaka kwibaza, kuko mu bisanzwe abantu nk'abo atari n'umwe bariko baragora. Nibaza ko leta iyo bafasha iyo bashigikira kugira babandanye biberaho mu kurindira ko ejo canke hirya y'ejo ibintu ntivyasubira kumera neza, tukazoba politike ya rusangi yo gushumbusha canke gusubiza abantu mu zabo. Ivyo bigakorwa mu mutekano ntangere kandi amategeko yose ajanye n'agateka kazira muntu yubahirijwe. Uwo yari Shovino mu Rwengezo, umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Mu bijanye n'uburimyi, bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Ruyigi bamenyesha ko batarabona ingene bagiye kubaho mu minsi iri imbere kubera gushika amaginga ya batarateragira imbuto kubera ubukene bw'ifumbire. Abo barimyi bakavuga ko badatahura ingene bataronkejwe ku gihe umwavu uhuye n'amafaranga barishe. Marie Ange Irakoze aradushikana aho mu ntara ya Ruyigi. Mu ntara ya Ruyigi abarimyi barisha amafaranga y'umwavu w'ikizungu bamenyesha yuko baronkejwe umwavu udakwiye kandi bari basavye uhuriranye naho bari barimye. Nkuko isoko ryacu ngaho mu ntara ya Ruyigi ribimenyesha ngo muri kino gihe ntawe barenza umufuko umwe, ibiheza bigatuma imirima myinshi idategwamwo ikintu na kimwe ku kubura umwavu nkuko bivugwa n'uyu murimyi. Mu ntango nyene bagitangura kuyitanga umuntu imifuko yaba yarasavye arayimuhera. Harageze igihe abantu bose bagira bati nta n'umwe arekuriwe kurenza umufuko umwe wahandi. Ni ukuvuga ukwije wewe nimba warihiye imifuko 10 canke 20 baraheza bakaguhereza imifuko umwe. Rero gushika ubu bivanye naho umuntu yaba yarategekanije kuzorima zotera ukuhangana abantu batarayironka yose. Rero gushika ubu ntituzi nimba bazodusubiza amahera kuko aho bigeze impeshi yaheze gutera ikingo caraheze. Ikibabaza abo barimyi nuko atanumwe mu barongoye uburimyi canke abarongoye intwaro baraza kubabwira ikibazo aho gihagaze, bakibaza n'ingene bazosubizwa amafaranga yabo bari barishe mu gihe ayo mafaranga bari bayateguriye uwo mwavu. Ikibabaje nuko haba muri leta abajejwe intwaro nta muntu kugira ati ibi bintu vyagenze uko badusigurire. Rero gushika ubu twazazaniwe ayo mahera nubwo boyaduhereza nayo nyene nta kamaro uza kugira kuko icyo umuntu aba yari yarategekanije ico yarose twari twayagenewe kuyateza, none ko twabuze nyange ikibazo. Abo barimyi basaba leta kwemera ko yananiwe igasubira ikarekura umwavu wahorwa mu gihugu ca Tanzania ugasubira kwinjira ukuri kwamye. Ikindi abo barimyi basaba nuko leta yokugururira imiryango yandi mashirahamwe yifuza gukora umwavu kubera ko bimaze kugaragara ko ishirahamwe FOMI bahaye iryo soko ritabishoboye. Tumushimire Marie Ange Irakoze. Tukiri ngaho nyene kubijanye n'ubukene bw'ifumbire, tuve mu buseruko tuje mu manuko bw'igihugu aho abarimyi bo muri zone Kiryama komine Songa intara ya Bururi biyamiriza ka mwana wa mama no gufatwa nabi, bagiriza ubujejwe gutanga ifumbire yishirahamwe FOMI. Uretse ko uwajejwe gutanga uwo mwavu w'ikizungu wakundwa kaza abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi bo muri ako gace, abanyagihugu bavuga kandi ko hari n'igihe bakubitwa iyo baje kurondera iyo fumbire. Ni nkuru tubaza Eroge Divin Remesha. Abarimyi bo muri zone Kiryama aho ni muri komine Songa mu ntara ya Bururi bari mu ruhagarara bitewe n'itangwa ribi y'ifumbire ya FOMI yibonekeza muri ako gace. Abo barimyi bavuga ko nadukeyi tubonetse kandi batangiye amafaranga yabo duheza tugahabwa abacuruzi. Aha bagiriza uwitwa Niyonkuru Jean batazira akabodoro asanzwe atanga iyo fumbire muri iyo zone ko ari we akora ayo manyanga. Umwe muri bo aravyigana. Urabona aho ibima ry'ibiharage bigeze
tutagira umwavu na mukeya. Hariho umuntu atazira akabozora, uwo muntu yarigize ikimana mu gutanga iyo fumbire iyo ibonetse, ayitanga ku bashatse, akariha abadandaza baja kuyidandaza aho ku mabarabara ya Kiryama n'ahandi. Twebwe abanyagihugu tukabura ifumbire kandi twaratanze amahera. Abo banyagihugu bavuga ko bataha imbokomboko kubera ko iyo niyo nkuru Jean aheza agaha ikindi gice cy'iyo fumbire abategetsi bamwe bamwe bo mu mugambwe CNDD FDD. Abo nabo baraheza bakamukingira ikibaba muri ako ka mwana wa mama. Ngenda bihereza abategetsi bo hejuru, harimwo abasengamateka, harimwo Cokoroko, Hatungimana, Atanazi, ari bamushyigikiye muri ayo manyanga yose. Ikibabaza ni uko tuyibona kw'ibarabara iriko iragurishwa. Ikindi abo barimye banegura nuko wajeje gutanga ifumbire ya fomi muri iyo zone abatesha agaciro mu kubatuka canke kubakubita mu gihe baje kwishyuza utwabo. Ariko arayitanga ibitutuka abenegihugu gushika naho yubahwa gukubita abantu batondeye iyo fumbire. Iyumvire gukubitwa watanze amafaranga yawe, iyumvire gucirirwa kw'amate watanze amafaranga. Abo barimyi basaba abajeje intwaro na cane cane musitanteri wa komine Songa na buramatari w'intara ya Bururi hamwe n'abajejwe indimo muri iyo ntara gukemura ico kibazo no gukosora utwo tunenge. Basaba kandi bashimitse ko ifumbire nke yoba ibonetse boyabwa bataravye nkunzi kandi mwiteka. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Engineer Ngendakuriyo Damiano musitanteri wa komine Songa cyo kimwe na Colonel Bandenza Maso Leonidas buramatari w'intara ya Bururi kugira bagira ico babivuzeko. Eroje Divin Remesha na wewe ndagushimiye. Amakuru yo kuri no wa 27 ntwarante umwaka wa 2022 ni hano duciye tuyasozerera. Ndashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya kuko yatega yompi. Bakoze kandi abayegeranije ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko ndabikebanuye ndabifuriza gusozera neza uno munsi w'Imana.